Ku munsi wa gatandatu hamwe no ku munsi wa Mungu heze indege zo muri kompanyi Rwandair zivuye i Kigali ntizashoboye kugwa i Bujumbura nkuko vyari bitegekanijwe. Ivyo biri uko mu gihe indege vyanka kwigwa kandi yaba yamaze gutangura kwitegura kugwa ndetse yamanutse. Kuri izo ncuro zibiri abadereva b'izo ndege bahitamwo gukata bagasubira inyuma bakaja kugwa ku kibuga c'indege c'i Kanombe i Kigali aho baba baje bava. Ingenzi zaba zafashe izo ndege zo zaguma zibaza ibiriko bishikira izo ndege kubona vyanka ko zigwa. Indege ishitse i Kigali ikompanyi Rwandair yaciye ivyankenerwa izo ngenzi harimwo no kuzifatira amahoteli naho bitabuza ko zibaza igituma ivyo bibaye incuro zibiri mu mwanya muto. Kubw'isoko ryacu ryegereye ubuyobozi bw'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, uko kutagwa kw'indege incuro zibiri vyoba vyavuye ku bibazo biri mu buhinga bushasha bwo kuyobora indege uheruka gutangura gukoreshwa i Bujumbura. Isoko ryacu ryemeza ko uburyo bwo kuyobora indege bwahora bukoreshwa bwari bwaratanzwe n'amakompanyi y'Ababirigi buheruka gusubirizwa n'ubwo bushasha buva mu gihugu Burusiya, ariko igihari nuko ubwo buryo bushasha buhura n'ibibazo by'ubuhinga bikomeye nko gutakaza ibimenyetso fatizo bita coupure du signal GPS biba biri ngombwa mu kuyobora ubwa nyuma indege igeze kugwa ku kibuga. Iyo ngorane yoba yari imaze kwibonekeza mu gihe indege zo muri kompanyi Rwandair ziriko ziragwa, ariko kandi vyoba vyaranibonekeje ku ndege yo muri kompanyi ya Tanzania. Isoko ryacu rimenyesha ko aho bitandukaniye ari uko indege zo muri kompanyi Rwandair zo zihitamo kwanka kwigereza ko mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'ingenzi, ariko kuri uyu wa mbere indege yo muri kompanyi ya Tanzania yoba yahisemo kugwa kandi ivyo bimenyetso indege ikoresha mu kugwa vyacitse, ico bise coupure du GPS. Ibi bikaba vyari gushobora gutuma indege irenga aho yategerezwa guhagarara canke ikitondeka kutariko ku kibuga. Isoko ryacu rimenyesha ko ivyo bimenyetso bicitse canke bigahungabana, indege ishobora kwibaza ko iri kwikurikiza aho itegerezwa guca, ariko mu vy'ukuri yahataye ku metero zirenga amajana canke iri ku birometero vyaho. Iyo kompanyi Tanzania mbere yoba yituye ubuyobozi bw'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kugira ngo isigurirwe ku bijanye n'ivyo vyahungabanye. Ubuyobozi bw'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye bukaba butaragira ico bushikirije kuri izo ngorane zituma indege zikata zitaguye canke kukungene ubwo buryo bushasha bwo kuyobora indege bwoba bwifashe.